uciuzi hari umugabo, uwo mugabo yitwa Yobu. Uwo yari umutunzi kandi yubaha Imana. Uwo yari umutunzi kandi yubaha Imana. Mu gihugu cy'uzi hari umugabo, uwo mugabo yitwa Yobu. Uwo yari umutunzi kandi yubaha Imana. Uwo yari umutunzi kandi yubaha Imana. Yobu yari umuntu yubaha Imana. Yobu yari umuntu yubaha Imana. Igihe kirashika Satani aramusaba kugira ngo amuteshe ukwizera, uhereye ku bana gushitsa ku bitungwa. Uwo Yobu biramushirako, ariko ntigeze atukwizera. Uhereye ku bana gushitsa ku bitungwa. Yobu biramushirako, ariko ntigeze atukwizera. Igihe kirashika Satani aramusaba kugira ngo amuteshe ukwizera, uhereye ku bana gushitsa ku bitungwa. Yobu biramushirako, ariko ntigeze atukwizera. Uhereye ku bana gushitsa ku bitungwa. Yobu biramushirako, ariko ntigeze atukwizera. Yobu yari umuntu yubaha Imana. Yobu yari umuntu yubaha Imana. Nshuti yanje niwihangane, naha mageragezwa imeshi. Imana ntiyakuhevye, izokumari imibabaro ufise. Imana ntiyakuhevye, izokumari imibabaro
gumana umugororotsi gushitsa oh gumana gumana umugororotsi gushitsa naho ibibazo ari byinshi gumana gumana umugororotsi naho amageragezo ari menshi gumana umugororotsi naho satani yaduye ingunza gumana umugororotsi naho indwara zabaye nyinshi gumana umugororotsi gushitsa gupfa